Nkuko bishikirizwa n'umuhuzabikorwa muri uwo mugambi PAFEN ngo uzofasha mu kwegereza ubuhinga bwa none abenegihugu ngo ufashe mu bisata bitandukanye vya leta gukoresha ubuhinga bwa none. Bienvenue Irakoze akaba yatanze akarorero mu gisata c'ubutunzi. Tuzokorana n'ikigo Ober kugira ngo amatagisi yose atozwa ashobore gutozwa bakoreshejwe ubuhinga bwa none, hamwe igihugu gishobora kumenya ku munsi hatojwe mu kigo Ober amatagisi angana gute. Mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ubutunzi, nabo tuzokorana kugira ngo baronswe ubushobozi mu buhinga bwa none bubashoboza gukurikirana neza uburyo bwa leta, budget de l'État, ukungene iriko irakoreshwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu ku munsi. Kuko murazi na reforme ariko arakogwa muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Muri ico gihe nyene duce tugenda dukorane n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo abakozi ba leta, aho twifuza ko nabo baronswa uburyo bijanye n'ubuhinga bwa none bubashoboza kumenya neza gukurikirana abakozi bari mu gihugu ni bangahe n'imishahara bahembwa, kwitunganya neza. Ivyo ugiye kuraba tubifatanije hamwe vyose bizoca bishoboza leta y'u Burundi kumenya ku munsi amakori yatojwe uko angana, amahera ariko arakoreshwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe ari ubutunzi bisigura budget de l'État ukungene iriko irakora, cane kumenya imishahara y'abakozi ba leta no kumenya bari ku kivi. Ivyo bigaca bitu muri BRB, ibanki nkuru y'igihugu, habaho ikonte imwe ishoboza inzego zifata ingingo ku munsi kumenya amahera yinjiye n'ayasohotse kwangana, bigaca bituma ingingo nziza zo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi zifatwa. Mu ijambo ryiwe icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yasavye abegwa n'uwo mugambi bose kwitanga batiziganya mu kuwukurikirana neza ku nyungu z'igihugu ngo kuko Barundi bawitezemwe akarusho kanini. Prosper Bazombanza akaba yamenyesheje ku izina ry'umukuru w'igihugu yari yaserukiye muri ivyo birori ko uwo mugambi ubwirizwa gutanga umwimbu ko atazihanganira icotuma uwo mugambi utaranguka neza. Uwo mugambi PAFEN ukaba uzokoresha miliyoni 92 z'amadolari y'abanyamerika yatanzwe ni banki y'isi yose nk'ingabire, ukazorangurwa mu kiringo c'imyaka 6.